Mana mushobora vyose, uri Imana isumba vyose, uri Imana tugabana b'abantu tudashobora kumva intango n'iherezo, kuko uri Imana nuhabwa icubahiro. Banyakubahwa Nshingamateka mushobora kumura muri hano cyangwa Nshingamateka, namwe mwese mwaje gukoranira hano kugira ngo dushire hejuru Imana. Nyakubahwa ntumwa ya Meri, namwebwe mwese turabakeje mu izina ry'Uhoraho, tuvuga tuti Imana ishimwe. Mwubaha Apotre, ndabashimire cyane ku majambo muhejeje kutubwira, muhejeje kutwigisha. Uko mwagiye mutwigisha, hari amajambo yabandanije kuzagaruka mu mutwe wanje. Hariho ijambo rya mbere nashoboye kumva rigenda rigaruka mu mutwe kurusha niyo washaka n'ibindi bihe. Ni ijambo ry'uko umwana w'Imana agiye kutuvukiramwo, ari Imana yiyambitse uruhu rw'abantu. Ico ni cambere. Icya kabiri, numvise ijambo mwavuze kandi mukunda kuvuga kenshi, ariko nibaza ko abakristo bobandanya bazirikana cyane. Murakunda kuvuga ngo mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu. Iryo jambo riravugwa cyane, murarikoresha cyane, ariko icyo jewe nibaza, mbega iryo jambo turyumva kumwe? Reka ngerageze jewe nsigure canke nterere iciyumviro. Gishobora kuba atari cyo, ariko murambabarira kuko jewe ntabyo nigiye. Hariho rero nkuko nari ndabivuze, hariho iryo jambo yuko Yesu agiye kutuvukiramo, agiye kwiyambika cyangwa ariyambitse uruhu rwacu rw'abantu. Bivuga iki? Bivuga ko Yesu si umuntu. Apotre yabitubwiye, Yesu si umuntu, n'amajambo avuga si amajambo y'umuntu. Niyo mpamvu bavuga yuko Imana Yesu ni jambo, kuko Yesu si umuntu. Nimwibaze ko Yesu mushaka guhurira mu ibarabara, muhuriye mu ibarabara azoba yigize umuntu. Rero Yesu ni jambo. Aya majambo avugwa ni Yesu, aya majambo avugwa ni Imana. Ntimurondere yuko Imana ari umuntu, ko Yesu ari umuntu muzohurira ahantu. Ikindi nuko uyo Yesu agiye kuvuka si Yesu mwibaza. Ntimwibaze ko Yesu ari umuntu. Niyo mpamvu bavuga yuko wewe Yesu umufise mu mutima, numufise inyuma yawe. Ari nayo mpamvu wewe iyo umuntu apfuye, avuye mu mubiri, wewe ntiwongera kuvuga Yesu, kuko uvuye mu mubiri ntubugikeneye kuvuga ngo Yesu ngo azovuka itariki 25, ngo Yesu ngo asaba ibi, ngo Yesu avuga ibiye. Oya, kuko icyo gihe muba muri kumwe, uburi wahindutse mwemu. Icyo gihe muri kumwe ntiwongera kuvuga ibya hano ku isi. Ibi bimwe byanditse kujya bisigura, ibi bimwe byanditse bidusigurira ivy'Imana. Ivyiyo tuzoja,
iby'iherezo ryacu. Iyo umuntu apfuye, wewe ugusabana nabo mwari musangiye mubana ukiri muzima muri uno mubiri biba biheze. Ibi byose dusoma hano muri Bibiliya biba biheze, kuko ubusigaye uri ipepu, dufate tubivuga uko, umwuka usigaye wivuganira n'Imana, usigaye uvugana na Yesu amaso mu yandi. Ari nayo mpamvu uyu Yesu, abantu iyo ubona hari abashushanya Yesu, iyo ugiye mu bihugu bimwe bimwe usanga Yesu bamushushanya bisunze ibyo bihugu uko biteye, bisunze imico kama yabo n'imigenzo n'ingene abantu babayeho muri ibyo bihugu. Noneho wibagiye uti none Yesu twokwemera nuwuhe? Hanyuma Israeli y'ubu ikaza ivuga ibindi, neko Israeli y'ubu yitwumva yirirwa igwana, Yesu mengo ntiyamwemera, kandi n'ubu sinzi ko aramwemera. Ababirirwa barwana sibo bari muri Bibiliya, barya n'abandi bantu. Nashaka rero mvuge nti ko bamwe bavuga ati uyu Yesu asuku, Yesu asuku, Yesu asuku, kandi Yesu ari Imana yiyambitse uruhu rw'abantu. None tweho twirirwa dupfiki, twirirwa turyana dupfiki ngo Yesu wanje, ngo Imana yanje niyi. Yesu sumuntu. Niyo mpamvu ntuzovuge ko Yesu umengo n'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umukenyezi, sinzi ni ntawuzi nimba ari umugabo cyangwa ari umukenyezi, ntawubizi, kuko Yesu sumuntu. Yesu ni ijambo rikiza, ijambo ryubaka, ijambo ritugize, ijambo riduha umwizero, ijambo riducira kazoza. Ari nayo mpamvu iyo apotre atubwira ati wewe Imana izoguha ibintu utari bwabo, izogushikana ku bintu utigeze ubona, izoguhindura mu binabiriya, kuko irya Mana izoguhindura si umuntu. Aha ndiko ndabiva kugira ngo wowe woroherwe mu mutwe, kuko rimwe na rimwe biracanga abantu, kandi na jewe binjiyemwo ari uko apotre numvise avuze ibintu. Yesu yiyambitse uruhu rw'abantu, si umuntu, kandi we nta kidashoboka, kuko nta limite afise, ntahafise ageza. Ibyo ashobora kugukorera nta herezo bifise, ibyo ashobora kugukora nta herezo bifise. Ibidashoboka byose iwe birashoboka. Arya n'amajambo twebwe dukoresha kugira ngo tuvugane, twebwe twigishanye, ariko iwe tuvuge ko iwe ni Imana, tuvuge ko ni Imana gusa. Niyo mpamvu twebwe abana b'abantu tugerageza kugira ngo twumve, iyo turiko turigishanya tuvuge ngo Imana ishoboye ibi, Imana ishoboye ibi, Imana ikora ibi, Imana ikora byiza, Imana iravura, irakiza, igira ibintu byinshi. Eka bijya sivyo. Imana ni Imana, kuko Imana si umuntu. Imana ishoboye byose, Imana ishoboye byose. Wewe iyo uriko uravuga ngo Imana ngo nirutunga boro, wapi? Kubera iki uyirimita? Kandi Imana uyiha iherezo, uyiha intango n'iherezo, kandi iyo Imana nta ntango nta herezo. Imana ni Imana, Imana si umuntu. Imana ishoboye byose. Nimba ishoboye byose, kubera ko wibaza ko ibyo wifuza mu buzima bw'abantu ibi bintu bisanzwe, ibi ni ibintu bisanzwe cyane, kubera iki utemera ko yobigushikanako?
irabishoboye kuko ni Imana. Noneho hari akantu kajyana nako ukaza wumva ngo apotre agiye ivuga kenshi ati mu izina ry'Imana ati ibi nibi izobigushikanako ati wowe gusa ni wizere nubimenye namwe muti amen. Nukuvuga ko yari kuvuga ati ibi ndababwiye ati mwisunge iyi ngingo, ntabwo ngo mu izina ry'Imana, oya ati mwisunge iyi ngingo nk'abana b'abantu. Ati wowe bizohinduka ubu mukire ubukene bukuveko, ati igihugu gitunge, ati abashitsi. Yavuze byinshi nyako apotre, ndabashimiye cyane, muvuga byinshi, ariko iyo numvirije ngakebuka rimwe na rimwe hari ukuntu mengo hari ibintu batariko barumva, abakristo batariko barumva. Iyo muri ko murabwira ati iki gihugu kiri mu ntoki z'Imana, iki gihugu kizohinduka, muti hariho n'abantu bashaka kuza guterera mu gihugu kugira mu migambi yiniyi, hari abatabyumva bumva umengo n'amajambo. Iki gihugu ni cy'Imana, Imana yagifashemo icicaro, Imana iragihezagira. Hariho akantu mbandanya nibuka, abahora baza gusengera hano baratubwiye bati nyakwigendera Petero Nkuru Nziza ati yarasengeye igihugu cy'u Burundi, arasengera abarundi, ati araduza igihugu kugeza agishikana imbere y'Imana. Kuko iryo nibanga rikomeye cyane, aradushikana imbere y'Imana. Naciye mvugani none ko aradushikanye imbere y'Imana, icyari gisigaye ni iki? Nuko Imana yakimubwira ati mwana wanje warakoze ngwino. None si byo gayemo, none icyari gisigaye cyari kubiki? Nta kindi. Hano ku isi mission ya nyakwigendera yari iheze, nk'uko Yesu ku musaraba nawe yikoreye ibyaha byacu, aratudugana i Kaluvariyo kugeza hariya ku musozi hejuru, no ku musaraba baramubamba. Mission yiwe yari iheze. Imana iti mwana wanje ngwino. Aha hariho amajambo avugwa akoreshwa tukayavuga, mugabo rimwe na rimwe kumbure tukabura ingene tuyafatanganya kugira ngo twumve ikirimwo. Mu izina rya Yesu, nukuvuga ko mu izina rya zina tuninahaza, mu izina rya Yesu, si umuntu, ni izina. Twebwe no kugira ngo tubandanye dufatanya ibyiyumviro dushaka n'ibyifuzo byacu, kugira ngo tubifatanye n'umuntu cyane tubifatanye n'Imana. Ariyo mpamvu tuvuga mu izina rya Yesu, mu izina ryiwe uko ameze kose, ariko kubera ko atari umuntu, reka tuvuge mu izina ryiwe. N'uzovuka itariki 25 twebwe tuvuga ngo ni Yesu. Mugabo wewe uyo muntu azovuka si umuntu, ntawe uzobona hanze ariko aratembera. Uravye hano hariho umusaraba, wobaza ati kubera iki atariko Yesu abamvye? Urya musaraba ni kimenyetso c'Imana, Imana yacu, ko twayibabaje tumubamba ku musaraba kugira ngo dushobore kubaho. Mugabo harya ku musaraba
nta muntu ariko, kuko si umuntu. Kirya rero ni ikimenyetso kitwereka ko iyo Mana turi kumwe, iyo Mana iturimwo twebwe mu mitima yacu. Yesu agiye kuvuka, ntagiye kuvukira hanze, avukira mu mitima yacu, kuko Yesu si umuntu. Muriko muravyumvaga yego? Numva ntabumva ko ndiko ndabakomeretsa, ntaco ndiko ndahindu, ndiko ahubwo mbafasha kugira ngo mwumve ko Imana muri kumwe. Ari nayo mpamvu gusenga Imana ari ukubikora iminsi yose, nk'uko umuvyeyi agaburira umwana wiwe, namwe aba umuvyeyi wacu Yesu Kristo canke tuvuge Imana yacu, dutegerezwa kwama tuyisaba, kuko turi abana bayo, sivyo? None dutegerezwa kwama tuyisaba, ni itegeko, kuko umwana abeshwaho n'abavyeyi. None wewe kwitandukanya gute n'abavyeyi kandi nawe ataco wishoboje? Ni ngombwa. Aha batubwira bati umwana na se, umwana n'abavyeyi barafatanye. Natwe rero dufatanye n'Imana yacu. Imana itugaburira, Imana itubeshejeho, Imana itugirira neza. Iyo dusaba rero ngo Mana tugirire neza, wowe umenga uri kuravuga, umenga uvugira hanze, ubwira nk'umuntu ari hanze. Oya, Imana muri kumwe. Iyo uri kurasenga rero, ndashima abavuga bati humiriza, nukuva nturabe hanze, nukugira ngo humiriza ubanze ushobore kwikonsantra, kumva ko ushoboye kwegeranya ivyiyumviro mu mutwe kugira ngo ugaruke. Hari ico bita mu Gifaransa aseze, bivuga yuko wewe umanuka, uva inyuma umanuka muri wewe, uva inyuma umanuka muri wewe. Aseze nukuvuga ko iyo uri kurasenga humiriza kugira ngo ushobore kwitandukana n'ibiri hanze bishobora kugusamaza, ushobore kwikonsantra, noneho umanuke muri wewe. Muriko muravyumvaga yemwe? Humiriza wewe, ureke ibyo hanze, witandukana n'ibyo gusamaza, noneho ushobore kubona ingene umanuka muri wewe, ushike mu bugingo bwawe. Niho Yesu ari, kuko Yesu nibwo bugingo, Imana ni bwa bugingo. Umushikire, umubwire, numubwira muri wewe muraza kuganira, ku buryo ibyo uza kumubwira Imana biva wewe, none ingene uza kubivuga. Urashaka kubivuga nabi, nk'uko ushobora kubivuga amajambo meza Imana ikunda. Ari nayo mpamvu batwigisha muri cya gisabiro wa twese cyanye muri Bibiliya, eka mu mabiya atandukanye batubwira bati gusenga, gusaba nuko bigenda uku. Ati wewe niwicishe ibintu byinshi cyane, ingene uteza kwigenza nk'umwana w'Imana. Aha muri Bibiliya tubwira ingene wo kwigenza nk'umwana w'Imana, kugira ngo noneho ushobore kugira ihuriro na Yesu n'Imana ikurimwo, kugira ngo bikorohere yuko numanuka ni nk'umuntu aca mu inzira iharuye cyangwa ibarabara rimeze neza, ukaburizi ucumanuka kubera kubona rimeze neza. Izi nyandiko, iyi Bibiliya n'inyigisho zose zitangwa ni nko kuguharura ibarabara kugira ngo rigushikane, rigushobore kugufasha umanuke muri wewe. Murambwira ko hari aho nibeshe? Ntimutinye, murambwira uti hagarara mwumvise nibeshe, kuko ibi ndiko ndavuga ntabyo nateguye, niyo mpamvu ushobora kwibesha. Ariko ntimutinye kumbwira ati n'ikindi gihe won telefona ukamwe uti harya ahantu, ati Mutama harya ahantu mwaribeshe, bivuga uku bimeze uku. Ariko rero aha iyo bavuze bati
uri umwizigirwa. Hariho abumva umengo jewe ndi hano hakaba n'Imana hariya, Yesu wanje ari hariya, ukamengo turatandukanye, ukamengo nta hantu jewe Imana iri hari kwirandaba. Ibyo ndiko ndakora nigaragura ngira gute? Ati none hagati yacu wewe uri umunyamafuti, wewe ushobora kuba umwizigirwa cyanye, wewe ibi nibi. Eka uri umwizigirwa wawe, uri umwizigirwa w'Imana, kuko Imana ikurimwo. Uri kurasenga rero hindura. Aha niho nashaka gushika cyane. Hindura. Umwana w'Imana agiye kutuvukiramwo. Ntazovuka itariki 25, kuko umwana w'Imana avuka imisi yose kubera ko aturimwo. Irya tariki ya 25 mu bindi bihugu bitandukanye usanga bavuga batangayandi matariki. None kubera iki nimba ari Imana ari imwe? Kubera iki hamwe bavango yavutse kino gihe, abandi yavutse kino gihe, abandi yavutse kino gihe? None umva byohurira he? Ku Mana imwe. Nukuvuga yuko Imana ntivukira hanze, kandi Imana ntivukira irya tariki. Imana ivuka imisi yose. Iyo ukoze ibyaha wewe ukihana ugasaba imbabazi, wongera kuvuka. Igihe cyose rero iyo usaba imbabazi ku byaha wakoze, ugenda uvuka. Uko uvuka niko uca usayangana imbere ya Mana yacu turi kumwe. Nukuvuga yuko umwanya wose dusabwa guhinduka. Uno munsi rero twiteguriye uko uwo muzo w'umwana w'Imana, bidusaba ko twitegura. Wewe ganira rero na ya Mana yawe, muvugane mutabeshanya, kuko hari igihe ugenda ukavuga utuntu kugira ngo Imana wibaza ko itabibona, wibaza ko Imana itavyumva, ukagenda ugasa n'ugerekeranya utuntu ukabaragura uvuga amajambo mugabo utazi ko uri kurabwira akumviriza. Wewe ja muri disposition yo kuraganira n'umuntu aguteza amatwi, kuko muri kumwe. Ibyo uri kuramubesha arabyo umubwira uti aha ntabyo nzi Mana yanje, ntabyo nzi. Ugirira imbabazi kuvyo ushobora kwamvuze ntazi, cyo nkabivuga nabi, kuko ariko arakumviriza muri kumwe, ntari nyuma yawe. Uyu rero agiye kutuvukiramwo ni tumwitegurire. Uko mwitegurira ntabwo ari kugura inyama nyinshi, ntabwo ari kugura umuceri mwinshi, oya, nta nubwo ari kubika inzoga nyinshi, ntabwo ari ivyo. Nibiturimwo mbega wewe wumva wogororokera Imana? Ni mugani wumva wokora iki ku buryo wogororokera Imana? Vya bintu apotre yavuze ku buryo ushobora kuvyumva, uburyo butumwa ushobora kubwumva. None wewe ku Imana ari Imana ntuzoyitegeka, mugabo Imana iraduha ubutumwa, ariko twebwe ntitumenye ubwo butumwa bwaribwo. Imisi yose iratuvugisha, imisi yose iradukorera ibitangaza, ariko ntitumenya ubwo butumwa Imana iriko iradushikiriza ubwaribwo. Kubera ko rimwe na rimwe nibitiriko turavuga, wewe wibaza ko Imana iri nyuma yawe. Wewe creya, shiraho an environnement, rondera igihe, urondere n'amajambo woshobora gukoresha ku buryo igihe muba murimo gihindukisha no kwita environnement favorable de communication, ku buryo ushobora kumva yuko uri mu bihe byiza byo kuvugana n'Imana yawe. Ico nico gikomeye, kuko iyo environnement ico gihe ukirose, Imana nayo ni nkuko ica
ibiri kurategura kwicara ku meza cyangwa kwicara ku ntebe kugira ngo ikumvirize, igaca ifata telefone. Ibi ndabivuze kuko nyakwigendera yatubwiye ati, bamwe bari bahari, yaratubwiye ati mu minsi yo ya nyuma ati ndababwiye, nimuja ku gicaniro mukaza gusengera ku gicaniro hari Igitega, ati ivyo muzosaba Imana, ati muzomera nk'uko muhamagaye kuri telefone, ati Imana nayo ikifata telefone ibumvirize. Naha nico kimwe, wewe itegure kugira ngo Yesu navuka muzoheze, ntazovuka ari umwana, eka kuko Yesu ni Imana. Ntimuze mwibaze yuko ngo ari byo mwovuka tokumaga no ko ari umwana, eka wewe rero ni utegure ingene ya telefone ya environnement ishobora kumera nk'uko hahantu kakanya mushobora kuvuganiramwo, ushobora kumva ko ufashe telefone. Imana nega ifata telefone kugira ngo ikumvirize. Rondera ico gihe wiyumvire muri Bibiliya, mu nyigisho zose nibibadutegura mu bijanye n'umuzo umwana w'Imana agiye kuzotuvukiramwo yiyambitse uruhu rw'abantu. Nitumwitegurire, twitegure kugira ngo azoze dushobore kumwakira mu mitima yacu, noneho dushobore kuganira tufise n'ivyo tumubwira. Kuko kwitegura, iyo witegura abashitsi witegura n'ijambo muzovugana. Rero aha namwe nimwitegura, mbega naza kwatoza mu mitima yacu arahasanzwe, mugabo n'ikimenyetso cy'uguhinduka, n'ikimenyetso cy'ihinduka. Uhinduka ni twebwe, mugabo Yesu asanzwe turimwo mu mitima, si umuntu mushasha, oya. Kijya n'ikimenyetso cyo kugira ngo duhinduke. Ati wewe nk'umwana w'umuntu, kugira ngo ushobore kumva uti hariho umwana w'Imana yaje atuvukiramwo, none ubwo atuvukiye ati itegure rero mwakire umwana w'Imana. Niko bivugwa. Mugabo nk'umukristo, koko umukristo yiyemera kandi umukristo asenga, urya Yesu ni wa wundi usanganywe, kuko Yesu ni Imana. Mugabo kubera yijya averoma yuko aje avutse, si bishasha, kuko Yesu atuvukiramo imisi yose. Mugabo kijya n'ikimenyetso cyuko Imana ifise ukuntu ingene ishaka kutwigisha kugira ngo idufashe duhinduke. Birumvikana? Umwe wese no kugira ngo jewe icyo nshoboye kumva niyumviriye, ntabwo nabyiyumviriye nza, mugabo numvise apotre avuga amajambo, numva ankoze ko nja numva ibintu mengo biriko biraduka mu mutwe. Ndavuga nti reka ndabivuge, ariyo mpamvu nagenda babaza yuko ibintu byumvikana cyane ntari kuvuga amakosa, kuko si ibintu mba nateguye. Ariko kubivuga nta majambo za gupanga, kuko ntayo nzi. Mugabo numvise bije ndabivuga, niyo mpamvu ugenda ndababaza nti mwumve ko niyenze. Rero reka ngeze hano twovugana byinshi uko ndabyumva biza, twovugana byinshi, ariko reka tugeze hano, kumbure Imana nibishaka tuzoronka ikindi gihe
twongere tuganire. Noheri rero nziza cyane kuri twebwe twese. Noheri itwibutse aho twoba twaribagiye, cyangwa aho twoba twarihenze, cyangwa aho twoba twarakoze ikosa. Noheri itubere igihe cyiza cyo guhinduka, itubere igihe cyiza cyo guhinduka. Nawe umere nk'umwana, kajya kana umwana, ishusho y'umwana. Umwana nta cyaha aba afise, uretse nk'uko babivuga ngo icyaha cy'inyanduruko, ariko navyo nyene ni ugusigura, ni insiguro. None wowe uvuga gute ko umwana afise icyaha kandi atigeze abaho? Navyo nyene ikindi gihe tuzogeye tubiganire ko, kuko urya mwana ubonye uno munsi si kijya gihe abayeho. Urya mwana we wibaruka si kijya gihe abayeho, yabayeho imbere yuko umubona. Twebwe abana b'abantu tumubona. None icyo gihe yarabayehe, yabayeho gute? Mugabo twebwe umunsi umwana avutse turamwajya tuvuga tuti karibu mu isi yacu, ariko hari abo utabuzi yuko umwana hari yindi si yabayemo nawe utazi. Mugabo ugaca umwereka uti jewe ndakomenda igihangaye kubera ko ari umwibarutse. Shwi ni nk'umwe avuga ati igi n'umuswi icyatanguye ni iki. Niyo mpamvu ibi ndiko ndarengera gatoyi, niyo mpamvu twihenda ku bana. Wowe ukibaza ko umwana ari kijuju ngo kubera ko atacazi ari hakivuka, urihenda. Uriya ubushakashatsi mu bintu by'ubuhinga, ibyo bita za siyansi, ni uca wibaza ibi ndiko ndavuga ukabona uti ibintu ntibyoroshe. Uravye ko umwana akura kuva avuka umwana arafise uko aba ameze. Muramwihweze bebe akivuka, ugenda umuraba, ugenda umwihweze. Niyo mpamvu mvuze nti urya mwana wowe ubona ushobora kwibaza ko atacazi. Ivyo umukorera ndabahe akaroro gatoyi. Umwana iyo akiri mu nda ya mama wiwe, ukaba ari mama ukunda gutamba, ukunda umuziki, ukunda kumviriza umuziki, umwana wumva mu nda ariko arigaragura nawe ariko aratamba, sivyo? None wumva ibintu atabizi. Ako n'akaroro gatoyi, mwebwe mama murabizi. Iyo wowe ushavura ufise umwana mu nda, ukaba ufise ingorane, zijya ngorane harya ushavura birashikira bebe arabyumva. Koko umwana ari mu nda biza bimeze nk'amacumu. Zijya ngorane wowe ufise bihinduka ibyo bita ama vibration, biza bimeze nk'amacumu, ku buryo aragira ubwoba, akamenya ibihe byiza, akamenya ufise ingorane uri mama. None wumva ivyatsi bingana iki? Mugabo wewe iyo avutse uvuga ngo mwana ugatahariya kira gute. Umwana bebe harya abantu bazamuhanahana kivuka, bebe arabimenya kuko ntakoresha amaso, ntabona, ariko arakoresha amasansi yiwe très développé. Afise ukundi kuntu akomunika, ukundi kuntu amenya nk'umuntu w'impumyi, ukundi kuntu amenya ibiriko biraba hanze. Ndashaka kubisigura kubera ko atarahaja, mugabo abifata nk'ibintu bimuryohera cyangwa ibintu bimumerera nabi. Muri izo nzira zibiri honyene, uwumufata neza aramwumva,
umufata nabi aramwumva, umufata nishavu canke inzigo aramwumva, kandi ari bebe hajya kivuka, akumenya we kuri mubi, akiri mu ndani ati uyu mama ha yavuka none ashitse hanze, akumva ukuntu uri kuramufata n'intoki ha ati sinzoyigoregwamwo. Mumenye rero barya mwibaza ngo umwana n'umwana, umwana n'umwana, umwana yavukanye n'Imana yoba gutatavyazi, kandi Imana bavukanye, Imana bari kumwe. Mwebwe harya muri ko muramubatiza ntimumushira mw'Imana, kuko umwana yavutse ipepu impemuza z'Imana arazifise, nizo zimubeshejeho. Nta yindi Mana rero mumuhaye muri ko muramubatiza. Oya, kurya ni nk'ukumwakira, nko muri hano muri Israel Church mukamubatiza, nuvuga tukwakiriye mu muryango, mugabo ntimumuhaye Imana, kuko Imana arayifise. Sibyo none gahembe. Hari uca ngo tutakwakiye muri ino dini, muri ino shengero, nguzoba uri umupagani, uranguha. Uri umupagani gute? Kandi Imana twese turema kumwe, twese ikadushiramo impemu yayo, kandi n'ugupfa dupfa kumwe, kuko ya mpemu yayo y'Imana, Imana irayireka ikayitwara, hanyuma ico kiri cawe kigasigara hariya mw'isi. Rero kwibaza yuko ngo umuntu n'umupagani kandi Imana imurimwo, ivyo ni ibintu vy'amadini. Ibintu kwita umuntu ngo n'umupagani ni uravye ishengero uburimwo, ni uhereye ku ishengero wowe uburimwo, ukavuga uti wenda gutandukanye n'abandi, uvuga uti wowe nk'uko nawe usenga hano, ugiye ahandi bakubwira ngo uri umupagani, kubera ko batakubona iwabo. Mugabo Imana kubaho honyene, Imana turi kumwe. Mugabo kugira ngo bakwigize mu idini, barakwakira bakakubatiza, kubatiza bagaca kugira rero nivyo utegeza gukora kugira ngo wisunge muri iryo dini. Navyo ucubisoma muri Bibiliya, nta kindi bakubwira. Mugabo nta Mana baguha, kandi nta niyo birukana. Eka wewe kubatiza ni nk'icyo umuntu yo kwita mu Gifaransa la socialisation, kugira ngo umwana bamwakire hambavu y'abandi mu idini yiniyi. Reka mpereze hano tubifuriza zororonerwa muri iyi minsi myiza, tubifuriza cyane cyane kwakira uyo mwana w'Imana aje kutwereka ko hari ikintu cyabaye kitari cyiza, ko wowe wohinduka kugira ngo noneho nka bebe nawe umere nka bebe, uhinduke usayangane umere nka bebe. Nijya nayo ni image, kuko urya Yesu wa bebe urya ntabaho ntabwo uzomubona ko aratembera. Mugabo nima kugira ngo wewe uhinduke usayangane, kuko urya bebe amaze imyaka myinshi muri wowe, imyaka idaharurika. Mutse rero umwakire neza uwo bebe, nako ni Imana yigize umwana w'umuntu. Muze mumwakire neza, mwitegure, mumwitegurire neza, ku buryo nkuko nabisavye nabivuze usubiramwo byanya kwigendera, natuvukiramwo muzoce mushiraho telefone ya communication,
muzoza muvugiramo nawe kugira ngo muganire. Imana ibahezagire. Murakoze.